Urakoze cyane nagira ngaruke guco wahereye ko le ministère des affaires étrangères imaze kubona yuko hari amasezerano yagiraniye n'igihugu hanyuma ikabona ko muishigwa mu ngiro ry'ayo masezerano hari ibintu bisa na trafic na traite des êtres humains mukagishira muri réponse nibaza ko natwe mwaduteze umutego kuko iyo nyishu ntiyategerezwa kuva mu bushikiranganje bw'imigenderanire ubushikiranganje bw'imigenderanire aho bwumvise ikintu gisa nico buca buciruka gucika gikosoho yakuba mushikiranganje umuntu iyo réponse yayanditse ntabwo ari umudiplomate uramuraba neza ntabwo ari umudiplomate ko biragoye ari ijambo ridashobora kuva nawe bari umuhinga wo mu mushikiranganje bw'imigenderanire hari ijambo ridashobora kumusohokamo nkuko abishikirije rero mwabonye hari ibisa n'ivyo none abatanga amanota bo baca bavuga ngo ati nabo nyene barabibonye nahubwo nabo nyene baravyemeza bica bibingorana no kuvuga yuko yamasezerano aca hindura isura duca tugenda muri trafic des êtres humains mvaho n'ingorane nibaza ko rero hari ibintu vyihuta vyo gukora rero kugira vy'ukuri aya masezerano yongere navuze ko amategeko ya mari dynamique tuyashire ajuru ivyo vyatugoye byose mushirwa mu ngiro ryavyo tuvyereka aba partenaire twagiranira amasezerano hama tugire compromis ivyo duhurije ko nivyo duca dushira indani muri ayo masezerano vyugara ivyo vyabaye ko bitazosubira kuba kuko sinejo twashobora kwisanga twagiye hande hana atari heza premier vice murakoze kunyongera ijambo nyaniteka jewe nagira ngaruke naho musana bagisozereye ico kibazo jewe nukuri cyashitse gose sindumva ko kiratorerwa inyishu by'ukuri iki kijanye na placement de la main d'œuvre à l'étranger ubwa mbere barashizeho ndibuka ko habaye n'injyane hagati y'ama ministeri abiri bamwe bati ni jewe kiji wanje ubone na watoya kiji wanje tumaze kubona yuko kigiye mu bushikiranganje bujejwe imigenderanire twavuga tuti omwa kigiye gutorerwa inyishu hagiye kubaho suivi yabo bantu hariho direction ijejwe iyo emploi muri ministeri ijejwe imigenderanire mu minsi ya mbere vyaragenze neza twarabona yuko bagenda bari à l'aise mugabo uko iminsi yagiye iragenda niko ibintu vyagiye biracumbagira ntivyumvikana ingene abantu bagenda hariho ama agence ntibamenye abantu iyo baroye ntibamenye ko bagiye bafise contrat kandi vyarimwo yuko imbere yuko umuntu haguruka mu gihugu agenda afise contrat n'amafaranga azohembwa none ubigaruka bigahinduka gute ikindi naco ayo ma agence atari agreye ari nayo ikaradukwegera ubu naho mwayahaye ububasha bw'uko barungika abo bantu eske ubundi bwo ntimumva ko ari mu muri responsable ministère yabotorije niyiguma iri responsable kandi mwaho hantu barungika hari ambassade y'u Burundi umurundi agize ingorane abari mu makosa amakosa n'ibindi ko ubutungane burakora mugabo agize ingorane mwamurekuye mutigenda ugire urondera ubuzima wagiye bakurungitse wagiye uzahushikira mugabo bihindutse wamaze gushikayo kubera iki iyo ambassade iri hariya itiseze sa d'office ati no murundi wiwacu ntegerezwa kumenya ingene abayeho ntegerezwa kumenya ingorane afise hanyuma mpeze ndamutabaritse nukuri birababaje kumva uwo muntu yarapfuye mukavuga ngo nibamuhambe hariya ntibishoboka kumvikana yuko hari
umuntu yavuye ngaha mu Burundi naho yagiye mu kinyegero ntihabuze awo mwatoye ahavuka ahava mwari kubaza n'uwamurungitse ko baramutse ariko missionnaire zibijamwo barababazi none abayagiye atamuhaye amafaranga yego umugabo yaratanze uruhusha yuko bamuhamba naho yarutanze n'umwana w'igihugu si umwana w'uwo mugabo ejo mugururiye imiryango abariyo nabo nyine bazobafyonyora baca bavuga bati hamba no il faut que twumva umurundi ko ari umurundi quelque soit condition yagiyemo kuko abo bagiye kurondera ubuzima nitwe twabarungitse ni ministere ya affaires étrangères ya murungitse none yababwiye yabahaye uruhusha ati genda rero je mbona yuko hofatwa ingingo zikomeye na cane mu bushikiranganje nyene habeho suivi hari igipapuro mwavuze ngo mu kugira basohoke ngo autorisation de sortie itangwa nande imeze gute yanditswe gute bayitorerahe ni muvugane aho hantu bayitorera uwo yandika ninde d'ailleurs habayeho n'urwego rujejwe kudistribuwa iyo autorisation de sortie n'abazosohoka bazomenyekana muheze mushireho service ijejwe kuzira controla iraverifya abasohotse niyo baroye aho bavuye wabarungitse niyo bashikira kugira ngo ejo habaye ingorane mumenye aho muronderera sino bizogorana mugabo urumva ibi ni vyambika iceye igihugu ntivyambika iceye izo kompanyi canke izo societe zo ga mu Burundi vyambika iceye igihugu kuko ni convention iri hagati y'ibihugu nta si convention iri hagati y'amasosiyete canke amagence rero ico kintu mukirabe gose hanyuma tukiri kuri ibi vya placement ya main d'œuvre à l'étranger nyakubahwa mushikiranganje mwaragize akigoro kukurondera amabourse de coopération ugwaruka rutari ruke ruriko raja kungura ubwenge kwiga za kaminuza hanze bivuye kuri ayo mabourse ariko iyo bahejeje bakagaruka bashika umenga ntibazwi mu gihugu bakatontangura kwironderera ingene babaho nkumbura iyo baje bava aho bagira amassage barabasolicita ati ni mwigumira ino kandi bakaba bafise agashahara kaboneka babwira ngo baragarutse bagasanga ntaco bafise nta occupation canke babaye occupation bagasanga udufaranga agashahara bahembwa kari munsi yako bari kuronka bigumiye hariya bagira ngo baragiye tugasubira gukoma induru ngo abantu barabigishije none bigiriye none turiko dukora iki muriko mukora iki mwagiye kurondera abantu ngo bamungura ubwenge mugabo baragarutse bafashwe nk'abantu ataco bashobora kungura igihugu none nta kuntu mwogira imigenderanire aho hantu bagiye kwiga nihaba ino tudashobora kuronka ico tubakoresha mugirane imigenda baba abakozi baho hantu hanyuma batanga amafaranga mu gihugu canke ikindi naco ico nayiko no propose hariho ama université atandukanye des universités spécialisées hariho iyi hôpital nuze iyo kuri yirwa Karete Hospitalo Universitaire do Kamenge iri konsi nk'uko yoba ari hôpital yo kwigisha universitaire none abo bantu dufise abantu bagiye guca master benshi bari muri Maroc bari no mu bindi bihugu none aha mu maya tutafise hôpital y'igihugu do reference y'igihugu nta kuntu twogira twobashira ngaho muri iyo Centre Hospitalo Universitaire do Kamenge bakaza kumenyesha kungura ubwenge gufasha abandi kungura ubwenge bw'ivyo baronse bakaba barimo
hanyuma bakanavura n'abantu bakabona vy'ukuri ko ari abasipesiyalisite, hanyuma bakarondera ingene babahemba bivanye nayo binjije. Abaprive bo ko bamwe babangaje, ubu leta nidashobora kubangaje n'ukuri. Birababaje kubona ugira effort hanyuma ugasanga abo bagiye kwiga bagataha uko bagatazira yoye. Eka n'ayandi mashuri aha n'ahandi bagiye kwiga birakenewe yuko duprepara aho bazoshikira kugira ngo ntibashikire mu mwidogo kandi bari bagiye bagakoresha uburyo bw'igihugu. Nibaza ko ahanini ari ivyo nitwo tubazo nari mfise kandi nizo ntererano nashaka gushikiriza. Murakoze. Avez-vous l'impression d'explorer le monde? Holy Travel and Job Connect Agency facilite et sécurise votre voyage. Agence de confiance basée à Bujumbura avec des branches à Gitega et Roumongue, nous sommes spécialisés dans la vente de billets d'avion vers toutes les destinations, l'assistance complète pour l'obtention de visa de visite et spécialement pour Dubaï, le permis de travail et le visa de travail. Votre projet commence ici. Confiez-nous vos ambitions, nous nous occupons du reste. Holy Travel and Job Connect Agency pour un monde sans frontières. Contact pour informations ou affaires. Téléphone plus 257 67 88 0 251 plus 257 64 37 32 56 ou bien sur notre adresse e-mail holytravelagency8@gmail.com ou nous visiter à l'adresse Avenue de l'Université, Hôtel de Ville, numéro 12, Bujumbura.